nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Ahazwa mukama. Muri irya minsi yavuye mu isinagoga, Yezu yinjira mu nzu ya Simoni. Inabuko wa Simoni yararemerewe n'inyonko, baramusabira kuri Yezu. Yezu aramwegera akankamira nyonko, nayo iramuvamwo. Buno nyene avyutse aja mu vyo kubaza Imana. Izuba rimaze kurenga, abari bafise iwabo abarwayi bababazwa n'indwara z'ubwoko bwose barabamuzanira, nawe agaranzuriye iminwe kuri umwe umwe muri bo akabakiza. N'ibishetani vyarava muri benshi biboroga kandi bivuga biti, uri umwana w'Imana. Ariko we abikankamiye ntiyabireka ngo bivuge, kuko vyari bizi ko yari Kristo. Bukeye Yezu arasohoka aja ahantu hiherereye. Abantu isinzi baramurondera, baruhira kumusanga iyo yari, bashaka kumugumya ngo ntagenda ahandi. Nawe arababwira ati, ntegerezwa kumenyesha mu bindi bisagara inkuru nziza y'ubwami bw'Imana, kuko ari ico canzanye. Aragenda rero yigisha mu masinagoga yo mu Buyudeha. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu bisomwa vya mbere turatanguye kuzirikana amajambo y'Imana azananye mw'ibaruwa mutumwa Paulo yandikiye Abanyakolosi. Twavyumvise yuko iri baruwa umuryango w'abakristu b'Ikolosi si Paulo yawushinze, si we yawumenyesheje ubwa mbere inkuru nziza, ariko n'uyu mwigishwa wiwe Epafrasi agaheza agasangira ubutumwa na Paulo, nawe nyene akabandanya amenyesha inkuru nziza. Iyo twumvise Paulo yariko aratwandikira amabaruwa akavuga ati ari kumwe na Timote, ari kumwe na Epafrasi, ari kumwe na Tito, ntitwibaze ngo nukupfa kuvuga ingene ibintu vyagenze. Harimwo ijambo ry'Imana, ingene ubutumwa ari igikorwa rusangi dutegerezwa kumenya gusangira. Paulo Epafrasi amaze kumubwira ingene Imana yigaragaje mu nkuru nziza yashikirije, ikegeranya abakristu ngaho i Kolosi, bagaheza bagacika umuryango w'abakristu, akumva ko ahamagariwe kunganira uyu Epafrasi mu kwandikira Abanyakolosi kugira ngo abafashe, abaha umuco ku bibazo bimwe bimwe bari bafise muri uyo muryango w'abakristu b'i Kolosi, cane cane ibibazo vyari bifatiye ku bintu vy'ugusenga. Bahakwa gusanga bariko barasenga ibintu nogira ntibitira abamarayika, ugasanga bihakwa gusubirira Yezu Kristu. Nukuza turaraba ibintu vyose vy'ugusenga usanga bigwiragiye, ibi twita ama devotion afatira ku beranda, abamarayika, no kuri Bikira Mariya mbere, kubibamwo ku buryo vyose ubwa mbere bishingira muri Kristu, kandi bigashira kuri Kristu, kandi bikagirwa muri Kristu. Kuko burya shetani irashobora no kwinyegeza mu vy'Imana, ugasanga iriko irahuvya abantu, ikabahubiriza indani, bakabona umenga bari mu vy'Imana, mugabo ugasanga ivyo barimwo si ibintu vy'ukuri birokora ubuzima bw'abantu. Bene ivyo rero usanga vyose vy'ugusenga bidahera muri Yezu Kristu, ngo bishingire muri Yezu Kristu, kandi bigume vyerekeza muri Yezu Kristu, uca usanga bitarimwo intumbero yo kubohora no gukiza umuntu, kumufasha gushikira igihagararo Imana imushakira, kubandanya atera imbere mu mpande zose z'ubuzima bwiwe. Wa muco usanga bica bicika ibintu abantu usanga babamwo baziririza, ugasanga baraziririza rwose, bakagwiza imigigwa, bakagwiza ibintu vyinshi ku buryo bw'uko umenga uca umenga kuko bagize ibintu bituye umweranda munaka, yarahambaye, yarabonekeye ngaha, yaragize iki, mugabo ugasanga
ntibashira imbere nko kuzirikana ijambo ry'Imana. Ibintu byose dusenga tudashira imbere kuzirikana ijambo ry'Imana, tutagaruka ngo bitugarukane ngaho, canke ibintu byose dusenga ugasanga ntitwitwararitse kumva neza inyigisho y'Ekleziya ibidufashamwo, kuko nkuko Pawulo abibwira Timote ngo niyo nkingi n'ishimikiro ry'ukuri kw'Imana mu buzima bw'abantu. Abantu duca duhuba, usanga umenga n'ibindi bintu turiko turubaka, kandi ugasanga kenshi byinshi bifatira ku bwoba, ku muhero w'isi, ugasanga bituma abantu umenga bemera kubera ubwoba, ntibemera kubera urukundo bumva bafitiye Imana, canke bakemera kubw'ibintu bagomba kuhakura. Mwitondere ibintu bimwe bimwe mushobora gusanga harageze igihe naho vyoba vyatanguye ari ivyo mbere ugasanga bizimiye gutyo. Murambona ibisabisha abantu bahanahana birimwo amapromese menshi, umuntu akabigira atari uko akunda Imana, mugabo ivyo bintu Imana yemeye nivyo ayishakira, kandi itabimuhaye turahejeje. Ya maoraison y'ibiki, ugasanga n'igihe uvuga ishapure ubambiye kuri bijya Bikira Mariya yemereye, canke nimba witura umushaha wa Yezu ugasanga ubambiye kuri bijya, ku buryo udashotse ubibonye uca utangura kumera nk'uko umenga uratanguye gukekereza, ugahororokerwa ukabita. Mugabo iyo ugumye urukundo rw'Imana rwo ruzi ingene ruguherekeza muri bijya wemerewe, ukamenya ubwa mbere gushira imbere umukama, ibindi birakurikira. Ngo rondera ubwami bw'Imana ubwa mbere n'ubutungane bwayo, ibindi muzovyongererezwa. Ugasanga umuntu ariko arondera ivyo, mugabo ntarondera ubweranda, ntarondera ubutungane. Abona umenga yavuze ivyo Imana igitegerezwa kumuha, ata mutima mwiza ubifisemo, kuko ngo hahiriwe abafise umutima mwiza nibo bashobora kubona Imana. Paulo yereko arabafasha kugira ngo ivyo bintu vyo gusenga namba ari imbasha, ububasha canke buriya ntibihave bisubira Yezu Kristo, ariko na cane cane kumva ingene mu butumwa, mu gikorwa c'umukama dutegerezwa gushigikirana, kwakirana, gukorera hamwe nk'abumva ko basangiye umuvukano, kumenya ingene dufatana mu butumwa, ingene twakirana, ingene umwe wese yagurira mugenzi we, ingene uwundi atuma yumva yuko ari ku gikorwa c'umukama. Hari igihe usanga mu gikorwa c'umukama turetse, ugasanga umenga tugiye kurengerwa n'uruntu, ntitwumve yuko umenga, kabona umenga umwe wese agomba kuzura hose, asita abandi, atera udukokora, afuragira abandi, ntazi kwihanganira abandi, ugaca usanga turiko turonona igikorwa c'umukama. Paulo ngaha arahimbawe rwose n'ingene ijambo ry'Imana ariko rirakora ibyiza i Kolose, mugabo ari mu munyororo, ntata umwanya muri bimwe vyo kwiyugumbira yiririra, ngo ahubwo aranakenguruka. Ubwo ibisabisho vyanyu ntiyosanga nka 90% ari vyo gusaba no kwidogera Imana, nk'uko umenga ntizi ivyo ukenye, bikakunanira kugurura amaso ngo ubone ivyiza umukama ariko arakora, mbere ashobora kuba ariko arakora no muri uko kubabara kwawe. Paulo akanina Hazimana mwumvise ingene avuga yuko akengurukira Imana. Ahandi ho y'Abarundi ari guca agira ati ivyo bintu ni mubivemwo, nubona je ko vyatumye mfungwa, ntaco vyanshikanyeko. Niho buzoca agira gutyo. Murambona nka benshi iyo bakoreye umukama, ukabona umenga baragezaho ijambo rishobora kuba gutuma bageragezwa kugira ngo barigumye bikanka, akabita agaca agenda arabivuga nabi, ahaciye akagenda arabirandagura. Ugukorera ibi byerekana na cyane cyane ukungene Paulo yamaze by'ukuri gushikira ubukiriro bwiwe. Nta kintu gishobora kumwaka ubukiriro yabonye muri Yesu Kristo. Hamwe yandika kandi akagira ati nta kintu na kimwe cyo dukura ku rukundo rwa Yesu. Dusabe natwe kugira ngo dushikire uko gukira
kudahagaze kuko ngene ibintu bimeze mu buzima, ariko guhagaze kukumva uti uko bimera kose turi kumwe, ntiyigera mpemukira. Ni jewe kenshi mpemuka nkamuta, kuko niko abo gukira gusa bifatiye ku bintu bihindagurika mu buzima bw'umuntu. Haraza igihe ibintu bigahindagurika ugaca usanga umuntu ahakwa kujana navyo. Yesu adukiza mu buryo bwinshi. Yesu bikaboneka ingene yakijije Pawulo, akumva ko yobandanya yagira inkuru nziza, akabandanya akorera umukama ari mu gasho. Hari abantu beza usanga bariko barakorera umukama bari no ku buriri mu bitaro, ingwara yegeranije, mugabo umutima wabo gumukorera umukama. Ukaza abona umuntu yihenze ngo agiye ngo ngiye ngo kumuremesha, ngo amaze igihe agwaye. Genda ahubwo akuremeshe. Ugasanga arakuremesheje, arakweretse yuko imyidogo n'ibintu urimwo harakantiye aho wari nko ngahandi wari gucumera gute. Ugasanga yuzuye urukundo, ugasanga yuzuye ubugwa neza, ugasanga yuzuye kwihangana. Suvuga ko atababara, mugabo arababara akaremerwa, ntabiremeza abandi. Ntabiremereza abandi, akababara ntababaza abandi, akihangana agahereza Imana. Washika muri hafi yiwe ukumva ubundi buzima bumuvugisha, izindi mpemu zimukoresha, ugatangara. Ariko kandi Yesu aranadukiza, akadukiza no ku mubiri. Ibi nyene twumvise vy'inyonko yakijije uyu inabuka wa Simoni, ariko ngo yaje kumukiza nawe akumva ko yagiriwe neza, ngo akamusukurira. Yesu ntadukiza kugira ngo tuce twibera ngaho tugume twitangarira twebwe nyene yuko twakize, adukiza kugira ngo tumukorere. Na Pawulo yaramukijije, abandanya amukorera naho yo bari mu ngoyi. Ahejeje kumukiza uyu nabuko ya Simoni, agaca musukurira. Dusabe Yesu kugira ngo mu vyiza vyose yadukoreye tubandanye natwe tumukorera, tubandanye dusangirira inahazwa nawe, kuko gukorera umukama niteka ku bakristu, niteka ku bakunzi b'Imana. Mwe wese araberera ingene akorera umukama. Aho uri hose, aho Imana yagutereze mu vyo urimwo vyose, urashobora gukorera umukama. Ko twatuvuze yuko n'uri mu ngoyi ashobora gukorera umukama. Mwari muzi ko hariya mu gasho, kumbure mushobora kwibaza muti baragowe, bamerewe na. Hariho abantu hariya bagenda kuraba bahiriwe kubasunya mwebwe mwidegemvya hanze. Bahuye n'Imana, kandi n'ukuri kose mubashikiriye mwohimbagwa cane. Mbere ugasanga Imana byarayikundiye yuko imuhamvye ari hariya akiri hanze ngaha mu mwidegemvyo, yarindugwe kara gapiripiri kabushara, yarananira Imana bikanga. Mugabo hariya arahura n'Imana, haraba Imana ikurayo, bakaza bagaca basohoka bagakorera gusa umukama, kandi bigashimwa n'Imana igakenguruka. Imana idukijije rero twibuke kugaruka, twumve yuko twosangira nayo urukundo rwayo mu kuyikorera, kugira ngo abakira babe benshi. Mu gusozera, murumvise yuko uyu inabuka wa Simoni ngo nabamusabiye kwa Yesu. Twame twibuka gusabira abagwaye, cyane cyane bamwe bagwaye ibigwara bihanitse binagoye kuvura. Ingwara z'amacakubiri, ingwara z'ugwanko, ingwara z'ishari, ingwara z'ukugomba z'ubwishimo bugomba kugendera no kuganza ku bandi, ingwara z'ubwicanyi, ingwara zo gushaka gusa gucisha imbere abawe. Nko mu migambwe hari ingwara nyinshi, ingwara iriko irinjira nk'inyonko mu barongoye abandi, bakumva umenga aho babashize batunge n'ingoga vyihuta, kuko barazi neza yuko hari abandi bariko barasita hariya bagomba kuhatarukira. Aza agenda arunze bishoboka, gushikaho biruhisha abantu bato batunganiriza, gushikaho n'umukuru w'igihugu agenda ararira agakoma induru. Hariho inyonko yinjiye. Kandi ntiri mu bakuru gusa, ushanga no mu bantu bato batiriyo, gasanga bose umenga mu kanya gatonya abarunze ibintu,
agacaca mu vyatsi no mu vyondo, agasanga aragwaye, umutima wiwe uragwaye kandi agatera ingorane nyinshi mu bantu ntamenye ko agwaye. Ibisabisho vyacu bize biragukira birasesekara no kuri abo, kugira ngo twese tubandanye dufashanya kwakira inkuru nziza ya Kristo ituvura, ikazana akanyamuneza, igatuma umwe wese yumva ko agerereye mu kuri k'ubuzima bw'Imana yamushakiye. Amen.